uzobona baza kukagusaba baza guhonja ubuki bwanje ye iyo urabankira kuko nawigeze mfasha kukubaka mama urabankira kuko nawigeze mfasha kukyegeka ni wabaha inspiration yo kwandika kukagege mbega kukagege ni gikise kwa why titre kukagege kukagege ico ni Kirundi. Okay. Utari umuntu uzi Kirundi kabisa kukagege nushobora kugasura kurukuru ruva umukongomani ga bro nkaba numvuze ibya bintu by'indani byo bimenye mpamvu inspiration yo kurimba kukagege iyo yavuye ma bro itanu iri imbere ushaka kutobugeze ku ruhe rwego nka wowe muri Hello everybody, welcome to Sunlook TV. It's your boy Brad the Bat Commando aka the champion boy. Banagarutse kandi bande mukaskos murazi ko ndumusaza ndabikora neza. Mu ndabazanya amakuru ari on top, ari on trend kabisa muri industry ya price 257. No munsi kandi ahinduye urazi jewe. Fisa amabara menshi umve utanze n'indesi. Ko nabana bazana ibintu bitwika. No munsi ndikumwe n'umuririmbyi umwita Massive VP bro. Ya fresh po. Miss Neza. Ya abakunzi Sunlook TV barakeneye kumenya Massive amajambo make ninde Masifaka ya umuziki wiwe imeze gute bro? Yeah, Massive ni artist, musiker, nkaba ndumuririmbyi wo mu Burundi. Okay. Ndakora nyene nkabica bigacika kabisa. Yeah. Yes. Massive atangiye umuziki kuva ryari? Neza na neza natangiye umuziki ya 2017. Wagwana. Ariko ubu niho mbona ko ibintu biriko bigenda fresh. Yeah. Massive ugiye urinde uhitamwo uvuze umuziki atanga mu 2017 ubuzi bwari bwinshi wari gukora wari kuba umurimyi mu Burundi ari ubuzi bwinshi wari kuba umuntu afite amatafari yavuga ati mpisemo genda kuririmba inspiration yo kuririmba yo kwehe Icyambere kwanza sinatangiye mu muga wo kuririmba gusa vyaje kubera nasanze ariyo mood yanjemwo bivanye n'ukuntu nakunda sana ibintu vya art. Natangiye ku bintu vy'amafilme nari umureresi mugabo. Nabonye ko umuziki waje kumfata kabisa. Umuziki ni kintu ushimyemwe warashava ku muziki ubundi utariha ku buryo wemeye kuva mu kinamareresi ukemera kugenda kuba umu artist aririmba kuririmba nkuko benshi basayivuga Massive why cyangwa umuziki w'abanyakano utari kenshi mbo mbona wambaye ibintu by'ama bring benshi cameraman ni die bro die uno mutipe mwerekana zino machine man mu rumenge yagombye kunyica ku mabura ni kawaida tu bro abasaniza mureka ibyo bintu muri mwikota murabe basemuze muraregeza kubo oya ni kawaida man muratwica abatutuzi bacu man muragenda mukawayora hose kubera ukuntu mwa wavunjije oya aba sister ni tuganira ibintu vyerekeye life to me c'est pas l'amour ya Massive inyuma gato yo kuri indirimbo abaye hit sana kama wakaza nibagiye nyambiti yawe ya kukagege ya beat inspiration yo kwandika kukagege mbega kukagege ni gikise kwa why titre kukagege kukagege ico ni Kirundi. Okay. Utari umuntu uzi Kirundi kabisa kukagege nushobora kugatahura. Massive Ego wiza amashuri ngara jewe ayo mfise aramaze kamera. Okay tubandanye. Kukagege ibujumbura kenshi ndukunda kubisangayo. Kenshi mu interieur aho dusanga turi muziko ariko hejuru haba hari akagege niko kenshi bakunda kubikamwo bisabo imikuza ibintu byinshi cyane umurundi twavyize ku ishuri. Yes. Ni Massive kumfise urukuru ruva umukongomani ga bro nkaba numvuze ibya bintu by'indani byo bimenye gute So Jesse ndumukongomani. Okay, uri umurundi. Zendo umurundi navukiye mu Burundi. Okay. Muri Kongo turajayo gusa gutembera bivanye n'akazi tuba tugiyemo. Urazi usanzwe uri mu artiste bisaba yuko uja ahantu. None wowe ugiye muri Tanzania gukora ukaza wumva nyene tuvuge nka societe irabahamagaye nka Sunlook TV ukaja muri Tanzania none tuca tuvuga kuri muri Tanzania. Ibyo birumvikana Massive dusoye kurishije bakora rusigura kagege cyo bisigura no kuri impamvu inspiration yo kurimba kagege iyo yavuye ma bro. Ya kukagege kwanza inspiration yaje bivanye nibihe twari dusanzwe turimo. Nikota bivanye n'umunyene twari kumye twari close ndibaza ngaho tutahura icyo nshaka kuvuga. Ariko gusa nayiririmbye kugira ngo
ntiri mu mubabaro canke mu munezero ariko iri kubera mu guhanura nyene iyo ufise umukunzi ukaba utari kumwe nawe hafi donc ushobora kumviza indirimbo ku Kagege irashobora kuguhereza irashobora gutuma zijya ngeso zo kuvugana ngo kubera ko umuntu dukundanya ari kure dufise amaproje yo gukora ukatusanga uhuye n'abandi muga iyo umvise indirimbo ku Kagege birashobora gutuma zijya ngeso zitakuzamo kenshi Masifa ndibazogira ugire idea kuri kwandika indirimbo ku Kagege ijya story ni story yakubaye ko wewe canke niko kunda wa star musori kirimo vuga ati tugishaka ibe target ku bantu runaka hagira abantu ifashije oya si true story ambaye ko ariko gusa umva umuziki ni message kandi turabikora kugira ngo tweka abantu ko ari ibintu bibaho mu buzima tubayemo yes Masifa nibato kugoye akapera gato yakuri ku Kagege maji usobona baza kukagusaba baza guhonja ubuki bwanje iyo urabanyira kuko nawigeza mfasha kukubaka mama urabankira kuko nawigeza mfasha kukyegeka ni wabaha ko ntacyo tuzoba tugisangiye tuzoba twamenye banga ryacu ryabanga ry'agaciro ndacambaye zimwe z'ugwatsi rubisi nivyo bibaza ko kwari je nakoze ikibi yerere ariko nibinci intege kukura cyafise umwanya wo gutahura yerere mama wagone Kuna Sun TV rero mwumva Masifa ngwita the party Masifa numurimbye bikora neza ashaka kumura wagenda kuri YouTube channel wiwe kuri ukatera ibintu by'ama subscribe urabizi nawe gato musupporting turi benshi nk'abarundi numujene nkatwe kabikora neza muri industry price 257 wagwana Masifa kugira urinde uranka expression yo kwandika indirimbo ndugutumva byavuye Masifa ukora akazi nyaki gatuba uronka ubunoti bwo kuja muri studio ga bro urazi umuziki ubu kugira umuntu aronka inoti yo kuja muri studio ni kenshi birashobora kutugora kubera cyangwa ufite management kwitayeho ikora buri kintu cyose antuka vraiment bariho management irahari imfasha mu muziki ndayishimiye cyane kabisa nimba tarakabanga ni yitwa gute tuve kare muri kurimba nibisanzwe nibandi bagufasha nimba tarakabanga ku mazina tukabumva fans babasha kumenya ati mbese Masifa wacu afashwa nabandi arunda ashaka kuvugana nshaka kwiyongera muri baje bafasha Masifa canka ati bigwenze gute so the first kwanza shora kuvuga thanks sana Zimbabwe Gracien ndashobora kuvuga thanks sana Brass B-Boy abo n'abantu bamfasha cyane mu muziki bagufasha kome ubucuti cyo kome ubuto mu isite cyangwa gufasha kome management akumenya huwa kumenya kwambara kumenya kurimba kumenya buri kintu cyose ga bro cyane support kabisa kubera urazi ubu hari umuntu ashatse gufasha umuririmbyi abanza kwanza kuraba ujya mu peti aravumye ndabona umupeti kweli ni nakorana nawe ni kabisa ariko ndashimira Imana kuba naronse management Zimbabwe Gracien manager yaramfashije cyane mbose umuntu abona yuko ashobora gufasha umuntu kubera ko yamaze gukora izina ariko yarabonye ko mfise talent acabona yuko ashoboye kumfasha kandi nabishimiye cyane Masifa video zingahe muri kare muziki wawe so in this time na video ndakora ariko biri muri gahunda ya kugira video yanje ya mbere ku Kagege song yes Kagege uca bikora video eske ntabindi bikorwa biri muziko turindirije nk'ama audio canke ibindi bicanke no gukora kamwe kamwe mu myaka 5 mbo tuje kabisa turafise indirimbo nshaka gusohora yitwa Block kandayivuge nubwo itaraba muri projet ariko gusa ego kabisa ndababwiye kubera ko hari abantu bavuga amajambo menshi ngo abaririmbyi mu Burundi baravuga ikintu mugabe bagikora mugabo rero je ndabivuze Block song iri mu nzira ngomba ndayikore kabisa after video ya ku Kagege ndashobora kubahereza urusasu kabisa Masifa peti benshi muri ko muraduga muri baririmbyi muri ko muhindura style y'umuziki w'u Burundi shusho wari ufise kera ubusuga ifise hari peti benshi muri ko muratabura kabisa muri ko bakora byiza cyane mu peti ko raduga upcoming inde wemeraga bro Bell Music why Bell Music
Bell Music kwanza n'umuririmbyi ndakunda cyane ukuntu yandika. Okay. Donc nubwo akoresha imidiho igezweho ariko le message urayumva kandi ukumva yuko umuntu afise nyene ingabirano yo kuririmba no kwandika. Okay. Yes, respect. Ya Masifa nyuma y'imyaka 5 iri imbere ushaka kuzobugeze kuri urwego nka wewe muri career y'umuziki wa bro? Mu myaka iri imbere ndashaka yuko ninajabuka mu mahanga bakamenya ni ujya ni Pati Masifa umuririmbyi avuye mu Burundi kabisa. Ya Masifa kajamba kama kubafana bawe bro. Ya abafanzi b'umuziki ndundi abafanzi b'umuziki wa Pati Masifa icyambere kwanza congratulation kuba turi kumwe ikindi naco nshaka kubashimira kuri support yanyu ndashaka support yindi nini ya kabisa irushirize ngaho kabisa kuko ibikorwa biriko birazana byinshi cyane. Abakunzi Sun Look TV yari Bread the Batcommand aka the Champion Boy Masifa babwira kuri wa subscribe kuri channel yacu ko musaba komeze kuri amakuru ari update menshi ntitwice mu madukora tuba tuni mu Cascos. Yes, abakunzi kwanza ba Sun Look TV tubasabe kwanza ku subscribe ku sharinga comment yani ibintu byinshi cyane kabisa. Abakunzi Sun Look TV yari the Commandos aka the Champion Boy behind the camera yari Die Pro wagwan.